amatora y'inzego amatora ahambaye ayariyo yose kuko ni vyiza yuko abantu barongora abandi baba ari abantu koko bizewe n'abene gihugu kugira rero ubone uwizewe n'abene gihugu nuko aba yatowe na beshi. Amatora rero ayariyo yose arakomeye ariko gusa nukumenya yuko amatora mwene aya ni nk'amatora yo mu muryango ntaba kwiye gutwara uburyo bwinshi ndetse n'amatora yose mu ngahi iwacu kubera dutorera mu mitumba iwacu ntituba dukwiye kurondera uburyo bwinshi buhambaye kuko none kuva muhira ugiye gutora bitwara iki. Aha mitumba birashobora gushika bakitunganiriza amatora neza irya seni kaza gusiraba ingene biriko biragenda tutiriwe turakoresha uburyo bwinshi ariko ni vyiza yuko amatora ategerezwa kuba kugira ngo turongorwe nabo twitoreye hanyuma igihugu murazi gihera hasi gihera mu muryango. Ku mitumba rero niho hantu hambere herekanira ubutegetsi bw'igihugu. Iyo ku mitumba atabutegetsi bw'igihugu buriho ataburongozi buriho uca usanga abantu baba ubusimbira hamwe umuntu aronesha ntagire ubuvuga umuntu kuko murazi umuntu wari wese arikunda nico gituma haba umuntu nawe azaramama akumvikanisha abantu batase nibwo burongozi tuba dukeneye ahandi mu bisanzwe ibintu vyogiye kw'izone kuja kw'ikomine vyarananiranye ku mutumba kandi nivyo twipfuza ko murabona ko uburongozi buriko buratera imbere cyane mu gihugu. Murabona ko abantu bose bakeye mu maso mu bijanye no kurondera indongozi rero ni vyiza ko abatorwa bashasha bo kumva yuko kugira amatata ave ku mitumba aje mu izone umukuru w'umutumba avuga ati ngaha n'ugiye ku izone ntacaza kuhatora kuko asimba avurika kuko twari twagerageje kwitunganya hakiri kare. Nivyo bica bituma rero abantu badatumwanya mu bikorwa vy'iterambere ngo bariko baja kurondera mu sitanteri vyiza vyoherera ku mutumba kugira ngo batere imbere.